Bavukanye turongeye kubaramutsa kandi mu ndwi iheze twaravuze bijanye n'umuhanuzi Ozeya, turavuga bimwe mu nyigisho adushikiriza, turavuga mbere ko bimwe mu vyo adushikiriza harimwo ukuntu atugereraniza ubucuti buri hagati y'Imana, ubwo bunywanyi bakabugereranya nk'ubugeni Imana igirana n'igihugu cayo. Turavuga ko ariko ubwo bunywanyi, ubwo butore Imana yari yatoreye igihugu cayo Isirayeli itabigendeye gushika naho habamwo n'igihano, bakaba banasoma n'ukuntu nka Samariya yasambutse mu mwaka w'722 mbere yuko Yezu avuka, bivuye ko batakwirikije amategeko y'Imana. Bakabona n'ibindi bihano vyose vyagiye vyisuka, kari uko babangikanije Imana ya Isirayeli, Imana y'ukuri, bakayisengana n'izindi mana. Kuri iyo ngingo ijanye n'amasezerano, ubunywanyi igihugu c'Imana kigirana n'Imana yaco, nagomba nongere ndabigarukeko kubera iryo jambo riguma rigaruka ahantu hose, kandi nahoze akaba arishimikako, naho twabivuze mu ndwi twaguma tubigaruke kugira ngo tubihe umwanya ukwiye. Ibintu vyose abahanuzi baguma berekana, ibintu vyose, inyigisho, amajambo, ibikorwa, ingendo, inyifato, vyose babikora kugira ngo berekane ko ari abaserukira Imana kw'isi, ari abaserukira kugerageza yuko bwa butore, bwa bunywanyi buri hagati y'igihugu c'Imana hari niburi n'umuntu n'umwe abugendera. Ico gituma ubuzima bw'abahanuzi bose ariyo nyigisho yabo ya mbere, kubera ko bobo baratahuye ico Imana ibitezeko, ariko bakavuga bati ntivyoba bikwiye yuko jewe ndi umuhanuzi Ozeya ndabigendera ndumwe, igihugu canje cose Isirayeli, abantu bose baba muri kino gihugu batabitegereye. Ariko kandi turabona yuko ibijanye n'ubwo bunywanyi nko twabivuze mu ndwiza, baburirimba wogira ngo bufatiye kubera ko Imana yabitoreye ataco ibasavye, ikabatora itaravye ko ari beza, kandi yuko ubwo bunywanyi yagiranye nabo buzokwamaho, atagicunu na kimwe cobukuraho. Imana yaramaze kubushinga igihe yatora abasokuruza uhereye kuri Iburahimu, mu nyuma igahava ishinga n'inzu ya Dawudi, gutyo ubwami bwa Dawudi bukaba nk'ikimenyetso cerekana ukuntu Imana Isirayeli yashinze ubucuti bwayo n'igihugu cayo iciye ku mwami Dawudi, ari urukwiririkirane ruva ku basokuruza Aburahamu n'abandi. Ni ukuvuga kino ciyumviro, ino ngingo irimwo ivuga iti Imana yaradutoye, idutora tutabikwiye, idutora ariyo ivyiyumviriye, idutora kandi itwemeye ko itazokwigera iheba igihugu cacu. Abahanuzi benshi baguma babiririmba, Ozeya nawe nyene arabicako akabiririmba, kuvuga ugutorwa kw'Imana, Imana ikabitora itarave ko kino gihugu kibikwiye, ariko iravye ubweranda bwayo n'intumbero yari yifitiye, igahera gutora ku basekuruza, igakwirikiranya kugera aho igihugu, wa muryango wari umwe wa Yakobo, havamwo igihugu kizoba kivamwo n'umwami Dawudi agira ubwami, ashinga ubwami kandi bushimikiye ku Mana. Ariko hambavu y'iyo ngingo nyene hariho ibindi bisomwa dusanga mu bahanuzi, eka no mu bitabo, bino bitabo 5 vya Musa, bishimikira ko isezerano Imana yagize n'igihugu cayo ryabereye ku musozi wa Sinayi. Iryo sezerano ryabereye ku musozi wa Sinayi si ryarindi bavuga ngo vyose biratunganye, oyaye, kubera ko ryoyo rishimikira ku gusaba ko igihugu gitegereza kugendera amabwirizo n'amategeko y'Imana, ko igihugu gitegereza gukurikiza ivyo bintu vyose Imana igisavye. Igihugu gitegereza kugendera mu kubaha amategeko y'Imana, kugendera ubutungane nk'uko vyanditswe nyene muri ca gitabo c'isezerano dusanga mu gitabo c'ihunguka. Umuntu atabikwirikiye rero, ico gitabo nyene kirategekanya n'ibihano bica bijana, kubera ko umuntu yemeye ivyo yiyemeje ategereza no kubishira mu ngiro.
Abahanuzi rero mu nyigisho zabo barumva yuko hariho ukuntu umuntu ashobora kumva ibijanye n'isezerano Imana yagize n'igihugu cayo. Rimwe bagashimikira ku basekuruza Iburahimu gushika kuri Dawudi ashinzwe ubwami bwiwe, iyo sezerano ikaba ari isezerano izokwama itazokwigera isambuka. Ariko ikindi gihe bagashimikira yuko Imana ya Isirayeli yatoye igihugu cayo ku musozi wa Sinayi, aho mu gushikiriza ivyo ishaka ko biba ibibaranga bibahuza, yanababwiye ati mutagendeye ano mategeko muzohanwa, muzoronka igihano. Abahanuzi rero barashobora kuvuga bishimikije ubunywanyi isezerano yo ku basokuru, canke bagashimikira kw'isezerano rifatiye no ku musozi wa Sinayi. Ivyo vyose tuvuze rero Isirayeli ntiyabigendeye, ari naco gituma amasezerano yari mu vy'Imana yari yasavye igihugu cayo ku musozi wa Sinayi harimo n'imivumo yari yategekanijwe igihe igihugu coca kubiri n'ivy'Imana yari yabasavye. Tubibona ko bisigurwa nk'uko vyabaye, nk'uko Imana yaranguye ivyo yari yarababwiye. Mbere n'abantu bagiye mu buja i Babironi canke n'isamburwa rya Yerusalemu, vyose ni ingaruka y'uko igihugu c'Imana carenze ya masezerano yo ku musozi wa Sinayi, ariko kubera ko Imana itabesha yari yabateguje kandi nabo bari bavyemeye, ikavuga ati ijambo ryanje ryama ririho, ko mutabikurikije rero murahano. Ariko kandi Imana ntiyigera iheba igihugu cayo, naho ico gihugu carenze ku masezerano. Yibuka yuko yamaze kugirana isezerano rya rindi ritazokwigera rivaho, rimwe rishimikiye ku buntu bw'Imana, ku rukundo rw'Imana, hamwe Imana yatora igihugu cayo ishimikiye ku basekuruza batari banayizi, ikabatora ibigisha buke buke, gushika naho ifasha abo nyene ababamutseko gushinga ubwami Dawudi yarongoye. Gutyo rero Isirayeli ikaba igihugu Imana yitoreye, naho yoyo ico gihugu nyene kidasiba kurenga kuvyo Imana igisaba. Nico gituma rero iyo turiko turasoma ibisomo vyose vy'abahanuzi, dutegerezwa no gutahura ko tuvuze ngo Imana yarakwitoreye Isirayeli, dutegerezwa kubitahura nk'uko ari ubuntu bw'Imana. Isirayeli itari ikwiye, yitorewe kubera ko Imana atari umuntu, kandi yuko ibiharuro vy'abantu bidahuye n'ivy'Imana. Iyo Imana yaharura nk'abantu ntiyari gutora Isirayeli kuko kari agahugu gatonyi gakengeretse. Iyo Imana yiyumvira nk'abantu yari gutora n'ibindi bihugu bikomeye. Ariko kandi kubera ko yashimye gushimikira kuri ako gahugu gatonyi kagayitse gakengeretse mu bundi bwami, ni naho bica biboneka yuko vyose biva ku nteguro y'Imana no ku mugambi Imana ifitiye ico gihugu. Gutyo abahanuzi bose bamwe baza baremesha igihugu c'Imana, bakaza bamera nk'abibutsa ko urukundo Imana yari ibafitiye, kuko urukundo umuntu atorusigura. Urukundo ndasigurwa ukuntu Imana itora umuntu atamuzi, Imana igatora igihugu kitari ico ciza gusumba ikindi, ikagitegura bukebwe gushika naho ikigira igihugu ibindi vyose biza birabirako. Muri we ukuntu umuhanuzi Izaya aguma avuga ngo ni wewe uzobera umuco ibindi bihugu. Gutyo rero umuhanuzi Hozea nawe akatwereka yuko ubwo bucuti buri hagati y'igihugu c'Imana bushimikiye ego, kuvuga ngo ego jewe twarabiranye, niko bobivuga, kuko twagize ubucuti bumeze nk'ukwabirana. Ariko kandi mu nyuma Hozea agaca yongerako n'indi mvugo ngereranyo ifatiye yuko Isirayeli icimera nk'umwana w'Imana. Isirayeli icimera nk'umwana w'Imana kubera ko ubwo bucuti buri hagati ya Isirayeli nk'umugabo n'umugore ego burakwiye. Ariko kandi Hozea atubwira ati Isirayeli ni umwana wa mbere w'Imana, Imana yitoreye, kugira ata muvyeyi yoheba umwana wiwe. Kugira umuvyeyi afitiye urukundo rurenze, niko n'Imana ifitiye urukundo rurenze igihugu yitoreye. Kandi naho nico gihugu cogaba, Imana yo iguma ari Imana, ikaba isumba iyo ngendo canke ukugaba k'uwo mwana. Dusomye mu kigabane ca 11 mu gitabo c'umuhanuzi Hozea akarongo ka mbere gushika ku ka 4, niho bavuga ngo igihe Isirayeli akiri muto naramukunze, mbere naca ndamuhamagara umwana wanje ngo ave mu Misiri. Atari kuko namuhamagara niko yakuma yigirwa kure yanje, asenga ibindi bimana, abishikanira imbagwa. Ariko Mukama akavuga ati
jewe ndi Imana sindi umuntu, urukundo nagufitiye rurenze uko umuntu ashobora kwiyumvira. Ku karango k'umunani niho avuga ati jewe sinoshobora kuguheba, sinoshobora kuguta kuko uri umwana wanje. Twebwe rero dusabe natwe Imana twumve yuko urukundo Imana idufitiye rufatiye nk'uko tuyibereye abana, ikizera yuko nayo tuyibona ko ari umuvyeyi, gutyo rwa rukundo rugume rukomera rushimikiye yuko idukunda. Ivyo dusaba navyo tukagerageza kubishira mu ngiro, aho bitugora tukayisaba itubabarire kandi tukayereka tutayinyegeje, aho biba vyatugoye kurya k'umwana mwiza yereka umuvyeyi biba vyamugoye kugira ngo amufashe. Mu ndwi iza tuzobandanya n'abandi bahanuzi, ariko vyoba vyiza tubandanye dusoma ingene abahanuzi batubwira inyigisho zabo, kuko ariho dukuramwo n'ibishobora kugabura ubuzima bwacu. Murakoze.